Ikiganiro kibaye mu gihe imvura iriko iratasura, Sebarundi asaba ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi gukurikiranira hafi ibijanye n'ifumbire, ntihagire umuntu asubira gucererwa gutabira kandi yararishe umwavu. Asaba kandi abajejwe intwaro na cane cane abagoronome gukurikiranira ku munsi ibikorwa vya bene igihugu. Barabe neza ko ifumbire ibashikira kandi ko bayironswa atakarenganyo kabayemwo. Ikiganiro kibaye kandi mu gihe amashure yaraye atanguye, Sebarundi asaba abaregwa kumenya ko ikintu nyamukuru basabwa n'abavyeyi n'igihugu ari ukwiga, ukugendera indero runtu maze bakaba amatuta y'igihugu n'imiryango biteze ko kazoza keza. Nyene icubahiro asaba abajejwe intwaro n'ubutungane guhana bahasha abantu bose bagoka kugwaruka rw'abigeme bakabanigira mu menshi kandi bakanigira mu menshi kazoza karwo.